Ego, murakoze kuduha kaze muri kino kiganiro cyitwa ngo Muri Kahise, reka tuganire bike kubyo twatuzi cyangwa twakoreye ubushakashatsi. Biravugwa ko muri kahise abizera ba mbere basenga ku isabato ari mu munsi w'indwi. None ibyo gusenga ku cyumweru ariyo Sunday byaje gute? Ego, yes, nuvuga muri kahise itariki wa gatatu umwaka 321 umwami w'abami obita Emperor Constantin yategetse ko dies solis invicti, kuvuga umunsi w'izuba canke solis invictis, nuvuga imana y'abaroma y'izuba, ko hazoba umunsi w'ikiruhuko c'abaroma mu bwami bw'abaroma, ariko buke vyagiye bikwira isi yose. Sindi ko natahura neza aho hantu wo twakurira ku mugenzi. Okay, nta kibazo, reka ducukure vyimbitse tubashe gutahura. Constantin wa mbere yabaye umwami mu mwaka 306 inyuma y'umucunguzi, kuvuga inyuma yuko se wiwe apfuye, hanyuma aratwara imuco gihe se we yitwa umwami w'abami canke Emperor Constantinus wa mbere. Biravugwa kandi ko ico gihe abizera bakavuvu, uvuga abizera ibya Bibiliya canke ivyo Uhoraho yashinze, ko bari bagiraniwe cyane. Mbega bo byagenze gute canke byavuye bigenda gute? Dufashe twumva naho ko moduha umuco kuri ico kintu. Bivugwa ko Constantin yagiye yakira ubukirisu buke kuko yabona ko bikorwa na nyina wiwe Helena. Buke yagiye yiyorobeka yigira umukristo kugira ngo abashe gushaka ku ntumbero yiwe, kugira ngo abashe kwinjiza imigenzo ya gipagani mu bizera by'ukuri canke mubahiriza ivyagizwe vy'Uwiteka. Mu mwaka 313 havuga yuko Constantin yakuyeho ibihano byose byari byafatiwe abizera b'ukuri ba Bibiliya, hanyuma kandi agarura n'imitungo yabo n'uburenganzira bwabo kuri abo bose bari bahawe ibihano bivanye n'ivyo bizera bitari vyemewe mu bwami bw'Uburoma. Ivyo byose yabikoze kugira ngo abashe gushika indani no kwinjiza imigenzo yiwe ya gipagani, harimwo iyo dies solis invicti, kuvuga imana y'izuba y'abaroma. Ego. Ariko kandi biravuga ko solis invicta yoba yari imana idatsindwa. Niko biri? Okay, yego. Nubwo solis invicti bisobanura ngo izuba ridatsindwa, by'ukuri yari imana cyangwa igisengwa c'abaroma ya gipagani canke ya gipagani. Kandi byaboneka cyane ku mahera bakoresha ico gihe, ibiceri n'ibindi. No kuvuga rero iki cyumweru nicyo cyavuye kiba isabato y'abayuda canke byagenze gute? Oya, ntabwo icumweru iraba isabato y'Uhoraho. Ahubwo ni ibihimbano nko natwivuga byahimbwe n'uwo mwami Constantin, abyinjiza mu bantu ku nguvu canke ku bwenge, ku mayeri yiwe abirindira mu bantu iba nk'umunsi wo kuruhuka. Constantin yahimbye uwo murage wa gipagani, awuhuza n'ivyo abayuda canke abizera bakurikiza amategeko 10, atanga ko umunsi w'icumweru uzoba umunsi wo kuruhuka canke wo kubaha imana canke igisengwa cabo, kandi ko kiba ikiruhuko kuri buri muntu wese ico gihe. Biravuga nuko kandi havuze ko habaye ko yuko amashop canke amaduka canke ubuguriro bwose bwugagwa, keretse gusa abarimyi bose bari bemerewe gukora ku munsi wa Sunday canke umunsi w'icumweru ari wo wa mbere w'indwi, ariko abandi bose babwiye kugara no kuja bubaha uwo munsi nk'umunsi w'ikiruhuko. Yego. Ubwo ubwami bw'abaroma bwahinduka ubukristo buhoro ku cyumweru wabaye umunsi usanzwe w'abaroma, usanzwe usanzwe w'isabato no kuruhuka, kuko ico gihe ku baroma hoho bari bamenyereye ko uwo munsi ari uwo munsi wari wo ikiruhuko kuri bo. Iza ubana natwe mu kiganiro Muri Kahise, tugushikiriza amakuru yo muri kahise. Niba hari ico wifuza ko tugushikiriza canke ico wokongera ko wunganira, andika ngaho munsi muri comment, kandi tuzoza twishura ibibazo n'ivyose muzoba mukora tubaza. Mugire ibihe byiza. Bye.